ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radiyo inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Ndabaramukije cyane, mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Iyo witegereje usanga abantu benshi baraheze mu kintu cy'ubwoba no gucecekeshwa. Mu cyo duhuriyeho turifuza ko umunyarwanda yagira urubuga rwo kuvuga yisanzuye ibitekerezo bye, akabaho mu Rwanda rumubereye. Uyu ni Kayumba Jean Marie Vianney, umuvugizi wa PDP y'Imanzi, ku rugaga rw'amashyaka atatu ataremerwa na leta y'u Rwanda ashaka gushyira ingufu za politiki hamwe. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi murayagezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye. Ndagushimiye Thomas Kamirindi, reka na jewe ndamutse abanywanyi bariko baradukwirikira. Ariko imbere yuko tuvuga amakuru ya nino, reka ndababwire ko abarorezi bishiramwe mpuzamakungu ONU mu matora yo mu Burundi banyemesheje uko y'amatora yabaje inama bamakomino n'abashinga amateka yabaye kuri uyu munsi wa mbere, ko harimwo uko ibintu byari bibenze mu Burundi atamatora arangwa n'umwidegemvyo yemewe n'imigwi yose kandi arimwo imigambwe yose yashobora gutunganywa. Uwo mugwi ariko w'abarorezi uremera ko umugwi ushinzwe amatora seni wagerageje gukora neza naho abatavuga rumwe na leta bawunebaguye. Wamenyesheje kandi ko ayo matora yaranzwe no kutubahiriza agateka kazina muntu mu bisata bitandukanye, ni nko kubuza amaradiyo yigenga gushikiriza inkuru, kuburagiza abanyapolitike batavuga rumwe na leta no kubuza abantu gukora imyiyerekano n'ibindi. Reka rero duhere amakuru yo hanze muri Iran, ko bya biganiro biriko birabera muri Autriche. Ndababwira yuko Yukiya Amono arongoye wa murwi wishiramwe mpuzamakungu ONU ujejwe kugenzura ivyerekeye irwanisho rohonyanganda yarahuye na Ali Shamkani, ariwe ari kwisonga ry'akanama kajejwe iby'umutekano aha muri Iran. Kwari kugira ngo barabire hamwe ibibazo Iran ikora ko igasha bijanye no kugenzura inganda za gisirikare no kubaza abashakashatsi ba Iran kuvyerekeye ivyo bikorwa nyene. Ivyo rero bisa nuko ari byo bisigaye kuva mu nzira kugira vya biganiro biriko birahuza leta zunze ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubudagi, Ubufaransa, Ubushinwa n'ingoma y'Ubwongereza hamwe na Iran nyene rero bive mu nzira. Ibyo bibazo leta ya Iran rero irabikora ko igasha, kandi biri mu vyatumye ibyo bihugu biri muri ibyo biganiro vyongereza isango ryategerezwa guhera no munsi kugira amasezerano asinywe, hanyuma ibyo bihugu bikuri ibihano by'ubutunzi byafatiye Iran. Leta zunze ubumwe za Amerika zozo zaramenyesheje ko zizova muri ibyo biganiro mu gihe ayo masezerano atobakomeye kandi agahagarika burundu umugambi wa Iran wo gukora ibyo birwanisho. Muri Amerika nyene ngo ubuzi ibihumbi 223 ngo nivyo vyiyongereye muri uku kwezi kwa gatandatu. Ivyo vyamenyeshejwe n'ibiro vya leta biraba ivy'ubuzi kuri uyu munsi wa kane. Ubuzi bwinshi bwabonetse mu bisata by'abagwizatunga n'ubundi budandaji busanzwe, hamwe rero no mu gisata c'amagara y'abantu. Mu gisata c'ibitoro n'agataka niho ubuzi bwagabanutse no kubera ibiciro by'ibitoro byakorotse ku isoko mpuzamakungu. Mubandanye mwumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Ibiro vya leta zunze ubumwe za Amerika bijejwe gukwirikirana ishirwa mu ngiro ry'amategeko byaramenyesheje ko atasano riboneka riri hagati ya rya turirwa ry'amashengero atandatu asengeramwe abirabure benshi. Ubutungane bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwamenyesheje ko abiri muri ayo yahuye n'isanganya zisanzwe, iyi nayo iturirwa n'impanuka ivuye ku muyaga nkuba. Melanie Neyman avugira ubwo bushikiranganje yemeje ko amatohoza aguma bandanya kugira ngo bamenye neza icatumye izo mpanuka. Iyo myikeko yavuye cane kuri bwa bwicanyi bwabira mu ishengero y'abirabure ya Charleston muri leta ya Carolina yo mu manuko kwigenekezo ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu, aho abantu bariko barasenga 9 bose bahasize ubuzima.
ibihugu vya buraya n'ubu biriko biraraba bikoresha ifaranga rimwe, n'ubu birabandanya birabika biraraba ibizova muri ya matora ateganijwe ku munsi wa Mungu mu Bubirigi. Urubuga rwa interineti ni radiyo yacu voa.com, naho Facebook ni voa radiyo yacu. Amakuru mu biyaga bigari, duhere mu Burundi. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gusohora icyegeranyo ku burenganzira bwa muntu ku isi hose nk'uko isanzwe ibikora buri mwaka. Dr Noheli Twagiramungu, umuhanga mu byo gukemura amakimbirane kandi wakoze igihe kirekire mu burenganzira bwa muntu mu Rwanda no mu biyaga bigari, arasobanura bimwe mu bikubiye muri iyi raporo birebana n'u Rwanda. Uko babisobanura buri gihe mu ijambo ry'ibanze bavuga ko agaciro k'umuntu afite agaciro katagereranywa kubera ko ari umuntu, aho yaba ari hose ku isi, ari za leta ndetse n'imiryango yigenga bakaba bagomba kukarengera. Hanyuma Amerika ikavuga ko nk'uko byanditse mu itegeko nshinga ryaho, ubuzima, umuntu kuba afite ubuzima, umuntu kugira ubwisanzure no guharanira imibereho ishimishije niyo ntego nyamukuru ya leta ya Amerika, bagasanga na leta zose zo ku isi ari ikintu zagombye gushyira imbere. Hanyuma muri politiki yabo mpuzamahanga, Amerika igasanga igomba gufatanya n'ibihugu gukora ku buryo ubuzima, ubwisanzure no guharanira imibereho ishimishije kuri buri muntu byagerwaho. Ni muri urwo rwego rero isohora icyo cyegeranyo no kugira ngo abaturage bayo, abaturage ba Amerika batanga imisoro, bamenye amafaranga yabo icyo akora mu byo leta iteganya gukora hanze, kandi bayigenzure barebe koko niba ifasha kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri ibyo bihugu rero bivugwa muri raporo harimo n'u Rwanda. Iyi raporo iraruvugaho byinshi cyane, ariko nk'icya mbere ngo gihangayikishije cyane nk'uko babyandika, harimo impfu zidasobanutse. Iyo raporo irabivugaho iki ibyo ngibyo? Urakoze. Ku kintu cy'impfu zidasobanutse babivugaho ko biteye impungenge cyane mu Rwanda, cyane cyane ko bikorwa ku buryo ari inzego za leta zazibigizemo uruhare. Urugero batanga ni nk'uwari igitifu wa hariya mu majyaruguru, ahahoze ari mu Ruhengeri, bakerekana ukuntu umuntu yafashwe hanyuma akagwa mu buroko ku buryo budasobanutse. Bakavuga bati, ibyo babivuga bati ni uwitwa Rufredi Nsengimana wafashwe ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu, yari igitifu wa Cyumve muri Musanze. Yarafashwe arafungwa, hanyuma bavuga ko ngo bamurashe agiye gutoroka. Batanga n'izindi ngero nyinshi rero z'abantu bafashwe bagafungwa, cyangwa se n'abandi bicwa hirya no hino mu gihugu, bagasanga ari ibintu bibabaje mu gihugu cyagombye kugendera ku mategeko. Usibye izo mfu zidasobanutse, baravuga noneho no kuzimira nabyo bidasobanutse. Hari ingero batangamo? Mu kuzimira naho batangamo ingero nyinshi, cyane cyane bagashingira ku maraporo yagiye akorwa n'imiryango nka Human Rights Watch. Cyane cyane babivuga mu karere k'amajyaruguru, muri Rubavu na Musanze, ahahoze ari mu ntara za Gisenyi na Ruhengeri kera. Bagasanga hari abantu benshi bafashwe bakekaho gukorana na FDLR. Hari nk'abantu 77 batangamo urugero bafashwe, hanyuma hakaza kugira ngo abarikurwa, ariko bavuga bati bafunze abantu cyangwa babarekuye, ugashaka aho bagiye ukahabura. Izo ngero batangamo ingero nyinshi, n'imibare y'abantu usanga barenze 100 bagiye bafatwa, bikagaragara ko inzego z'umutekano zabafashe ariko imiryango yabo ntiyongere kubabona, kandi ugasanga badafunzwe cyangwa bari ahandi hazwi. Leta kenshi ugasanga ivuga ngo barahunze, ariko ugasanga nta kimenyetso gihari cy'uko bahunze. Iyi raporo iravugamo n'iyicarubozo, torture. Byo mwabisomye mwiki? Mu byo kwica urubozo naho batanga ingero nyinshi, cyane cyane z'abantu bafatwa bagafungwa, kenshi abafungirwa mu bigo bya gisirikari cyangwa ahandi hantu hatazwi. Ahantu bashyira mu majwi cyane bavugamo mu kigo cya gisirikare cy'Ikami, bakongera bakavugamo hariya hakorera ikigo cy'iperereza, bakunze kuhishyura ngo ni kwa Gacinya. Gacinya ni umuntu uzwi mu nzego z'iperereza n'iza gipolisi,
bakavuga ahantu hariya kwa Kabuga naho bavuga ko bahafungira abantu bakabakorera igikondo bakahakorera urwicarubozo. Ibyo bintu rero mbese mu ahantu h'ibigo bya gisirikari, ahantu hatazwi ubundi hatemerewe gufungira abantu, batangamo ingero z'abantu bagiye bahafungirwa, cyane cyane bagatanga n'ubuhamya bw'abahafungiwe bakaza gushobora kuhava cyangwa se abafite abantu babo bahaguye. Ibyo byose rero uruhare rw'imiryango idaharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni uruhe? Kuri ibyo byose muri raporo bongera gutsindagira ko muri iyi myaka yashize leta yakomeje gukaza umurego mu kwigarurira imiryango y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyangwa se igaca n'intege ndetse ikabuza uburyo imiryango igerageza kwigenga. Nk'ubu batangamo urugero ko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 nta muryango wongeye kugira icyo ukora kuri ibi bibazo byo kunyereza abantu mu gihugu nyine cyagombye kubahiriza uburenganzira, cyane cyane nk'uko muri raporo aho babigarukaho n'andi raporo barabivuga, kubera ko u Rwanda ari igihugu cyabayemo ubugome ndengakamere bwa jenoside, rwagombye kuba icyitegererezo cyo kurwanya ubwo bugome bwambura abantu ubuzima, ubugome leta ikoresha imbaraga mu kwica abantu aho kubatabara. Dr Noheli Twagiramungu, ndabashimiye cyane. Ndagushimiye nawe Kamirindi. Radiyo y'Ijwi ry'Amerika FM 104.3 mu Rwanda. Amashyaka 3 ataremerwa na guverinoma ya leta y'u Rwanda, PDP Imanzi, FDU Inkingi na PS Imberakuri ya Ntaganda Bernard, aratangaza ko yiyemeje gukorera hamwe agamije ko u Rwanda rwagira abayobozi barubereye. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabivuganyeho n'umuvugizi wa PDP Imanzi, Kayumba Jean Marie Vianney, ari i Kigali mu Rwanda. Amashyaka yanyu ko ari 3 bwana Kayumba ntiyemewe mu Rwanda, intego yanyu ni iyihe mu by'ukuri? Murakoze cyane. Intego yacu niyo kugira ngo tubashe kuburana uburenganzira bwacu, kugira ngo habeho kwaguka k'urubuga rwa politike, ibyo bakunda kwita mu Gifaransa l'ouverture de l'espace politique, yakomeje kuba ikibazo mu Rwanda aho FPR ifatiye ubutegetsi. Kugeza ubu se inzitizi mwahuye nazo mu kugira ngo amashyaka yanyu cyangwa se ishyaka ryanyu PDP Imanzi ryemerwe ni izihe? Ngira ngo inyinshi murazizi bwana Karekezi. Rimwe mu ryikubitiro ari ukuba perezida wacu Mzee Mushayidi Deogratias yarashimutiye Burundi, yabaye inzitizi ya mbere. Inzitizi ya kabiri ari yuko twasabaga kugira ngo tube twaterana mu nteko rusange itangiza ishyaka, twaranditse dusaba kugira ngo duterane, tunyura mu nzira zose zari ziteganijwe n'amategeko, baranatwemera ko twaterana. Icyaje gutungurana, hasigaye iminsi 2 gusa ngo tubashe guterana. Uwari meya wa Gasabo icyo gihe yari Ndizewiri, ahita twandika tubwira ko twambuwe ubwo burenganzira. Mu gihe twarimo tumubaza rero impamvu twambuwe ubwo burenganzira, nibwo atashatse gutangira ibisobanuro. Tujya muri gahunda ngo twitabaze inkiko, ariko nazo ntacyo zadufashije cyane kuko icyo bakoze kwanga kuturerega. Icyo kibazo bwana Kayumba nicyo mwahuye nacyo kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere, mwari mwateganije gutangiza ku mugaragaro iri huriro ryanyu. Ikibazo mwagize ni ikihe? Ikibazo twagize uretse ko bijya gusa ariko si kimwe, ikibazo twagize cyabaye cy'uko twari twagiye tuvugana n'amahoteli, twari twateganiye bikihagije ari igomba gukora ibyo bikorwa. Hoteli tuvuganye nayo bakatwemera ko nta kibazo, ariko twagera ku munsi wo kwishyura, tugiye kubishyura bakatubwira ko bidashoboka. Twabaza impamvu bakifata batubwira ko nyine bitemewe, batabitwemerera. Ubwo twaje kubona tubona bigeze ku munsi wa kabiri bitari byakunda, twabona tuzakorera. Icyaje kudutungura cyane, ngira ngo abagewe ndetse na bagenzi banjye Maître Ntaganda ndetse na bwana Boniface wa FDU, twese mu mugoroba CID y'u Rwanda yahise iduhamagara ivuga ko tugomba kwitaba mu gitondo, tugitaba muri CID, kandi amasaha yo kwitaba n'ubundi bayahuza neza natwe twateganije kuri iyo conference. Ubwo tuza gusanga n'ubundi ari umutego uteze n'ubundi turi bubashe kubikuramo, bituma tutabasha kujya gukora iyo conference de presse ngo tubitangize, ariko dufata indi initiative, turahura n'ubundi nibura tudakoresha conference de presse, ariko iyo sosiyete tubasha kuyirasa, turayitangiza, dusinyana na protocole. Musuzumye se bwana Kayumba, mu bihuje amashyaka yanyu ko ari 3, mu by'ingenzi mwumva bibahuje ari PDP Imanzi, FDU Inkingi na PS Imberakuri,
ni iki mushyira imbere mu bibazo bikomeye u Rwanda mushaka kugira ngo musuzumire hamwe? Ibyo dushyize imbere cyane kugira ngo dusuzumire hamwe ni ukugira ngo habaho imiyoborere myiza n'impinduka zose zijyanye n'ubutegetsi zibe zaba ariko hatewemo kumena amaraso. Bivuga ngo twebwe ntabwo twemera ibintu bijyanye n'uko habaho impinduka zifitanye isano n'igisirikare. Twifuza ko abanyarwanda bahabwa urubuga rwa demokarasi bakitura abayobozi mu bwisanzure nta muvundo, ubundi abayobozi bakajya bajyaho mu buryo busimburanije kandi nta n'umwe uhohotewe. Ikindi duhuriraho nanone ni icy'uko twese haba pesi imberakuri FDU ndetse na PDP Imanzi, ni uko twese twifuza ko abanyarwanda twicara tugasasa inzobe ku mateka u Rwanda rwanyuzemo hatabayemo kuyagoreka, noneho tukajya twubaka u Rwanda rubereye abanyarwanda. Ikindi nanone duhuriyeho ni icy'uko iyo witegereje usanga abantu benshi baraheze mu kintu cy'ubwoba no gucecekeshwa. Mu cyo duhuriyeho turifuza ko umunyarwanda yagira urubuga rwo kuvuga yisanzuye ibitekerezo bye akabaho mu Rwanda rumubereye. Uvuze ikibazo cy'uko abategetsi mu Rwanda basimburanwa ku myanya y'ubuyobozi, ubu impaka n'ibiganiro mu Rwanda ni ibijyanye no guhindura itegeko nshinga igihugu kigenderaho. Perezida Paul Kagame w'ishyaka rya FPR akongera akiyamamariza kuba perezida w'igihugu. Iki kibazo mwe muri PDP Imanzi mukivugaho iki? Si natwe kuri PDP Imanzi gusa ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika nubwo yarabyivugiye, ngira ngo ntabwo twebwe twemera iby'induka ry'itegeko nshinga no kongera izo manda, kuko nawe ubwe mu magambo yivugiye, ntabwo nibuka umunsi, ariko yavuze ko mu gihe yarangiza manda ze uko ari ebyiri zikarangira adashobora kubona umusimbura, muri icyo gihe rwose we ubwe yahita yisezera, byaba ari ikimenyetso cy'uko atayoboye neza. Ikindi kandi ni uko mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu minsi yashize bavuga nyine ku bijyanye n'izo manda, nabwo yivugiye ko impande zose zishyigikiye, haba izifuza ko yakomeza ndetse n'izifuza ko atakomeza, ko igihari ari uko hagomba kubaho ku mpande zombi kumwereka, abifuza ko akomeza bakamwereka impamvu n'abifuza ko adakomeza akamwereka impamvu. Twebwe rero turi kuri urwo ruhande rwabo tutifuza ko akomeza kandi tukagaragaza impamvu tutifuza ko yakomeza, kuko u Rwanda niba tuvuga ko rufite amashyaka menshi muri iki gihe, ni uko nyine bimwe mu biba bigambiriye mu gutangiza umutwe wa politike harimo kuba witeguye kujya ku butegetsi no kuyobora. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ubu nyine mu Rwanda hari benshi bashobora kuyobora. Ikindi ni uko hari abavuga ko ari we wenyine ushoboye ugereranije n'abandi baperezida, ariko aho ngaho tukibaza twese bamugereranya nande ko nta baperezida babiri bayobora mu gihe kimwe, kuko akenshi bamugereranya bavuga ko akora ibitangaza, bamugereranya n'abaperezida batakiriho. Ndagushimiye cyane. Kayumba Jean Marie Vianney ni umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi, tuvuganye ari i Kigali mu Rwanda. Muracyumva ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Facebook ni VOA radiyo yacu. Mu rwego rwa gahunda YALI, Young African Leaders Initiative, yatangijwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, igamije kwigisha urubyiruko rwa Afurika kwikemurira ibibazo, Eric Bagiruwubusa araganira na Ituze Ndutiye Colombe, umwe mu banyarwanda 6 bagiye muri YALI 2014. Colombe arasobanura icyo ayo mahugurwa yamumariye. Ngiye mureba igura 39 ishati, yego, ikaba ikozwe mu bitambaro bibiri bivanze, hari kimwe cya koto, ikaba ari 100% koto, ariko havanzemo n'ikindi gitambaro bita bogolani. Bogolani ni igitambaro cyiza cyane kizwi ko gifite inkomoko biva muri Ghana. Masaha ya saa 7 z'amanywa imbere ya Ecole Belge mu mujyi wa Kigali, Ituze Ndutiye Colombe aradutambagiza muri 1001 signatures, iduka rye ricuruza imyambaro itandukanye idoze mu buryo bwa Kinyafurika. Utu dukanzu two agiye mbona tudafite amaboko. Byo ni style nyine, nk'uko urabona tugeze mu gihe cy'izuba, imyenda irimo ahangaha navuga ko ari imyenda nyine ishobora kujyana n'igihe cy'izuba, agiye gushyuha. Niba ifite amaboko turabifite, n'ibidafite amaboko turabifite, ariko tugerageza gutekereza kuri buri muntu wese, ariko nanone tukabijyanisha n'igihe tugezemo. Colombe, umukobwa w'imibiri yombi, ahagarariye Inco Company. Umwaka ushize wa 2014 ari mu banyarwanda 6 bakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa yagenewe abakiri bato ku mugabane wa Afurika biga kwikemurira ibibazo byugarije uyu mugabane. Ni gahunda YALI
Young African Leaders Initiative ya Bwana Barack Obama, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu watoje uburyo bwo kwagura business ikagera no ku bandi yadusangije ubunararibonye ku masomo ya Yale. Navuga yuko byahindutse cyane kuko iriya programme ni imwe muri programme navuga nabashije kwitabira nabanga muri experience yanjye, navuga ko ari nini kurusha izindi zose nabashe kwitabira. Navuga ko nanone yafashije mu buryo bw'imikorere cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze kuba nahinduka no gutekereza mu buryo nyine butandukanye n'ubwa mbere. Icyo navuga yampinduyeho cyane nkuko nakubwiye nti mu buryo batwigishaga ati kuba umuyobozi muri business yawe kugira ngo ufashe abantu bose muri kumwe kwiyumva ko nyine bose mufite ingamba zimwe zo kugera ku murongo runaka. Icyo ni kimwe cy'ingenzi mu byo nafanye. Urumva uko gutekereza gutyo ntabwo nibaza ko ari uburyo nari kuba naragize iyo ntabasha kwitabira nk'amahugurwa nk'ayo. Mbere yo guhugurwa kuri Yale, Ituze Ndutiye Colombe yemeza ko yakoreshaga abakozi 8 mu buryo budahoraho. Ubu ngo arakoresha 10, babiri muri bo bafite amasezerano y'akazi mu buryo buhoraho. Innocent Mukeshimana acuruza imyenda mu iduka rya Inco Company ku manywa, ikigoro bakajya kwiga muri kaminuza. Iduka ribamo abantu bakora ibintu bitangaje cyane biri Afrique kandi by'ibihangano, ngerageza kubigiraho, nibaza ko nanjye hari icyo nazabakuraho kandi cyiza. Ejo hanjye hazaza ni nshaka ko haba heza kandi n'ubundi nibyo nshaka hazaba heza kuko ndiga kandi ndibaza ko amashuri yanjye azangira akamaro kandi n'ahandi mbona ko ashobora kuneza imbere. 1001 Signatures ni iduka ricuruza imyenda idoderwa mu matori atandukanye ya Inco Company mu mujyi wa Kigali. Kuba ubwoko bw'ibicuruzwa butamenyerewe cyane ku baguzi, tutibagiwe n'amikoro make kuba bikenera. Ningiye mureba iguriro 39 ishati. Yego. Byo biracyari imbogamizi ikomeye kuri Ituze Colombe, ariko aracyafite ibyizere. Tugitangira byari binagoye kugira ngo ubashe kuba wakora ikintu cyo mu Rwanda ikigurwe n'umunyarwanda, kuko kenshi avuga ati ko nanjye hari icyo nazabakuraho. Ijwi ry'Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira. Radio Ijwi ry'Amerika ni iyawe, radio yacu. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye aragarutse muri studio, aje kutubwira ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa muri iki gitondo. nuko rero banywanyi twagorobezanije twazindukanye, nagira ndabahe intamake y'amakuru twabashikirije. Ibiro vya leta bigiye gukurikirana ishurwa mu ngiro ry'amategeko
byamenyesheje ko atasano riboneka riri hagati ya murantu ya bya biganiro ya bya biganiro by'amashanyarazi atandatu asengwamwo abirabure ubuzi ibihumbi amajana navyo na 30 nivyo byongereye muri ukwezi kwa gatandatu. Ivyo vyamenyesheje kuri biro vya leta birabijozi kuri uyu munsi wa kane. Murantunga Tukiyamuno nawe arongoye wa murwi wishirahamwe impuzamakungoni uje kugenzura ivyerekeye ibigwanisho nyanganda yarahuye ejo na Ali Shabkani ari kwisonga y'akanama kajejwe iby'umutekano muri Iran. Iyindi nkuru twababwiye nuko ibihugu vya Buraya bisangiye gukoresha ifaranga rimwe n'ubu birindiriye bizova muri amatora yo kwa Mungu atekanijwe mu Bugirigi. Ibyo navyo bikazotuma kumbure Ubugirigi buva muri bya bihugu bisangiye gukoresha ifaranga rimwe zone euro. Ivyo navyo ngo bikazoba bubaye bwa mbere ibyo bihugu bigiye hamwe hagiye haize imyaka 16. Ibiganiro byacu birakomeza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mugira umunsi mwiza. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
aha rero uyu munsi turafise abatumire bakomeye turi kumwe na Maître Isidore Rufikiri tukaba turi kumwe kandi na Christophe Muhire akaba ari umuhinga yanonosoye ivyerekeye ibibazo vyo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini. Mu kanya turaza kuronka uwundi mutumire, ariko nashaka dutangwe kuri iyo nkuru nziza imbere yo gutangura ku makuru mabi. Iyo nkuru y'abantu bariko barahunguka, Maître Isidore Rufikiri, iyo nkuru mwayakiriye gute? Umuntu wese inkuru nk'iyo mu bihe nk'ibi yoyakira neza. Urazi ubwoba bw'umuntu buba mu mutima igihe umuntu agize ati numva ko bakagabanutse naho kuba gatoya akaba na batatu bataha, biba ari byiza. Igihambaye gusa ni uko n'abo babiri batashe tosubira inyuma. Mugabo urumva yuko harimo no muri abo batashe kugira ngo baze gutabara akazi kabo, bagira bati ninaguma ino ndapfa, ninasubirayo kubwaho ntopfa, reka ngende nsubire gufata akazi, nsubire kubaho, nsubire gukoresha umuryango. Mu by'ukuri uravye abantu bamaze guhunga ni benshi cyane, uburyo yuko abo batubwiye dusubiza umutima mu nda, kubera nk'umunsi igihugu kuba cizero gifise intwaro nziza, atabantu bicana, atazo mirise ziriho. Ndazi yuko canke igihe wokumva bati kera inkuru nziza ntashitoje canke canke iyo leta yiwe ntiriho, iyo polisi yiwe ntiriho, ndazi ko wotaha ubwinshi ngira ngo nta n'uworonka abacisha. Nico gituma ubaho bigeze ntawoca asya bwose ngo baratashe, abo nta n'uwovuga ngo n'abantu bataje, kuko iyo ugiye ukaraba aho hanze nk'ibihugu tuhanye imbibe, ukaraba abantu b'abarundi buzuyeyo, uragira ubwoba ugasigara wibaza uti ko muri nk'ubwo Burundi wenda hasigaye jenyene. Mugabo ndagomba kuvuga yuko byiza abarundi basigaye bogumye umutima bakigumya, kuko ubuhungiro n'umunyororo mubi, kandi n'abagiye bakomeye ari abasore ari inkumi n'abagabo n'abagore bakomeye, byiza nababwira ko bataha bakareka abana bakaba baragumayo, abandi bakaza, kuko Uburundi tuterera kuburwanira turi ngaha twese hamwe n'ingufu zose. Si ukuvuga rero ko hariho abanyaguhunga n'abanyagusigara aha, byose nibaze nibatahe, utafise utwana duto atahe Burundi, turwanire Uburundi buzokizwa n'abarundi n'ingufu n'ubwenge bw'abarundi n'abarundi kazi gusa, nta wundi tuzeye umunyamahanga. Urabona izo ni impanuro nziza. Abarundi bose batinya abamirise bagwana babica abantu, izi ntera hamwe n'imbonerakure zuzuye mu gihugu. Mu by'ukuri aba bantu bazokwirukanwa n'abarundi bonyene ubwabo, ntihagire uguma yirukanwa ariko arahunga ngo bazozira birukanwa n'abandi. Abarundi nitwe tuzobikora, naho bavuga ngo abanyamahanga bazoza kudezarma, nta munyamahanga azoza kudezarma leta. Abamirise ba leta nkuru nziza kiriko aratwara, na guverinoma yiwe kiriko iratwara, na documentation iriko iratwara. Nta muntu bariko baraka abanyagihugu izo mirise intwaro n'inkoho bafise. Ico gitigiri nk'uko yicumi turushinge ntaho saba leta ya nkuru nziza ko ariyo izo kwidezarma, izo bintu ntibibaho. Abanyafurika canke abandi ngo nabasodaje kwa dezarma ntazo bazoshobora. Izo mbonerakure n'interahamwe inkoho bafise bazoca ziha administration izibabikire, abanyamahanga bavuyeho bazibasubize. Ntituje mu bintu vyo guhendana. Ni byiza ko batashe, ahubwo je nifuza yuko abakomeye botaha ari benshi, tukicara ngaha mw'iki gihugu, abantu badukangisha kwica no guturira, ntibibaze yuko nabo badapfa. Ni kubera iki baza gukangisha abandi barundi nkabo, ko batikangisha kubica no kubomora. Umutanze kubyiyamiriza tukabyanka, tugafata ubuhiri n'amabuye tukagwana, kuko tugwana igihugu cacu. Abantu baza kudukangisha kutwica no kubera iki ko ntibapfa. Ivyo bintu abantu nibavyumve. Reka nibutse Maître Isidore ko mwoza murampa abandi bava mahanga bataha iwabo, abarundi bahenzwe basubize inkoho mu bwubatsi, babike batekane, tutekane. Muratanze impanuro nziza zo ko abahunze botahuka mu Burundi. Hanyuma mwavuze kandi ko igitigiri c'abantu bahunze bariko barahunguka ari gito uravye igitigiri c'abarundi bahunze. Mushikana Christophe Muhire, namwe muri mu Rwanda abo bantu batangwe guhunguka, murabona ko ari inkuru ishobora kweza agatima Uburundi n'abarundi? Murakoze cyane kumpa ijambo. Gusa ntabwo mbere y'uko ngira icyo mvuga kuri icyo mumbajije
nagira ngo mbwire uwo mugenzi wacu yavuze ko ngo abarundi aribo bazambura intwaro imbonerakure n'interahamwe. Iryo jambo rero turiretse rikatambuka bityo byasa nk'aho twese twemeranywa ko mu Burundi hari interahamwe, imbonerakure zo turabizi ko zihari zifite imbunda, ariko ikintu Maître Rufikiri yavuze cy'interahamwe sinzi wenda araza kukiduhera ibimenyetso cyangwa amakuru arambuye kuko abenshi ntabwo tukizi. Hanyuma kuri ibi ngibi by'impunzi ni ibintu bishimishije cyane kuko mu biganiro byose nagiye nkangurira aba barundi bene wacu rwose gutaha mu gihugu cy'iwabo. Ntabwo igihugu cyanyu cyagira ibibazo ngo uhungire ahandi, kuko naho handi uba ugiye haba hari ibibazo byaho, kandi nimba bari baranizeye ko hari ubuzima burenze ubwo bafite, abenshi niko twanatekerezaga, bigatuma ibihuha bibasunikira guhungira mu kindi gihugu. Ubwo ndatekereza ko aya mezi arahagije, bamaze kubona ubuzima uko bumeze mu buhungiro, bamaze kubona itandukanyirizo ryo kuba iwabo no guhunga, cyane cyane ko mu bahunze mu magambo twagiye twumva nta muntu watubwiye ati dore ndahunze banyiciye umwana, cyangwa ndahunze baraye bandashye, baraye banteye. Abenshi baravugaga bati twumvise ngo, baravugaga ngo, baratubwira ngo imbonerakure ngo zifite, ukumva ni ibintu nyine bumva n'impungenge nyine z'abantu bamenyereye babaye mu buzima bw'intambara kenshi. Izo mpungenge rero zibasunikira kujya mu buhungiro. Ubu rero ubwo batangiye gutahuka ni ibintu bishimishije cyane, kuko ndatekereza ko ikibazo cy'Uburundi kizakemurwa n'abarundi. Abo barundi rero basiga abandi mu gihugu bagahunga, twavuga ko baba badakunda igihugu bihagije. Ariko mu nshingantahe Christophe Muhire, iyo abarundi abanyagihugu bose iyo bahunze baba bahunze kubera cyane cyane umutekano wabo, icyo si ikibazo gihambaye. Umutekano wabo twagiye tubona abahunga bavuga impamvu tukazumva mu bihugu ibihugu yo mu biyaga bigari, bakavuga bati hari umutwe wavutse ufite imbunda barasanye, koko itangazamakuru ryo ku isi yose rikabihamya ko aho hantu habaye intambara. Ariko kuvuga gusa ngo twahunze, ngo batubwiraga ko ngo bazatumesha, ngo ibyo gusa bababaza ati se hari umuntu bamese mwabonye? Ati swida, ati gusa n'ubwoba twagize turahunga. Icyo kibazo turakigaruka ko Christophe, turakigaruka ko kuko hariho ibintu vyigeze kuba kenshi na kenshi ugasanga ntawe ufatira muri rusange, mugabo hari igihe haratangazwa amakuru avuga ko hariho imbonerakure zimwe zishobora kuba zidurumbanya abanyagihugu. Ariko reka muri iki gihe naho turafise uwundi mushinga twari turindiriye, Aimé Pascal Nduwimana. Pascal Nduwimana, turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye, twatanguye ku nkuru nziza, inkuru zivuga ko hariho abarundi cyane cyane baba mu ntara ya Kirundo bariko baratahuka. Abashingana turi kumwe rero bakaba bose bavuga ko gutahuka ari vyiza mu Burundi, eka kuko no mu bindi bihugu haba hari izindi ntambamyi canke izindi ngorane. Iyo nkuru y'impunzi ziriko ziratahuka, mwebwe mw'ishirahamwe ryanyu mu yakira gute? Twebwe ni inkuru nziza, aba rero baratunejeje kandi turabahaye kaze ko bo kwisanga iwabo. Ndetse mbere twanashima yuko aba baje no kwiyongera no ku bandi barenga hafi nk'ibihumbi nka 30 byari byaratashe. Rero turabahaye kaze baje twubake kino gihugu cacu, ni cy'iwacu bwacu, ne baza kugira ngo tube ndumva telefone itabeze neza. Reka twibutse abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika cyane cyane hava badutera kamo mu kanya ko nimero dutelefona ko WhatsApp nimero yacu ni 20242949931. SMS nabo bashaka kutwandikira ubutumwa ni ku nimero zikurikira 257 000. Reka turabe ko umushingantahe Aimé Pascal yoba yagarutse kugira ngo turabe ko twomuvugisha. Aimé Pascal, muri ngaha mwagarutse, telefone yakora?
ndabona telefone itari kwirakora nk'uko twabivuze mu ntango rero abashingantahe Christophe Muhire na Maître Isidore Rufikiri mu Burundi rero muri iyi minsi naho ayo matora yabaye naho habaye ihimbazwa ry'imyaka 53 irangiye abarundi baronse ubwigenge bisa n'ibikigoranye hariho ikibazo gihambaye cyane rwose c'inkozi guma zasana ariko imbere yuko tubandanya kuri ico kibazo c'inkoho zasana mu Burundi muri iki gihe twari tubonye ko umushirantahe Aimé Pascal agarutse nashaka arangize icimviro ciwe kuvyerekeye inkuru nziza zerekeye impunzi ziriko ziratahuka. Aimé Pascal. Ego cyane nari mu kimwe ko tubahaye kaze ariko mugabo narigira ngo uge ku bwa Isidore Rufikiri ntibagiye abantu ngo bafate ngo ubuhiri ngo n'amabuye ngo barwanye leta nagira mbwira abantu ko tutotangazwa n'iyo mvugo y'uyu mushinga ntahama uyu unye kuva ku mareta yose uko yakabaye yamyafungwa kumvo zo kuvuga nabi zo kudasonera ubutegetsi kandi abonye abatamuzi ni umutama kuze kandi afite imyaka ikwiye mu mutabo arangwa no kuvuga nabi ku buryo twebwe abakuze twumva uyu muntu atajambo ryiza aravuga rero urumva avuze ngo nibafate ngo ibibando twagira tumusabe atafata ico kibando n'umudamu wiwe n'abana biwe iyo ntambara ikiheriwe ayigwane izomuhitana ubwiwe rero twebwe turabwira abantu avuze yuko kandi ngo hariho ngo imbonera kure ngo hariho ngo n'interahamwe izo ni za mvugo rero zatumye haba uguhunga kw'abantu bagatera ubwoba abantu abonye bari muri bamwe bagira bimwe bya yakudeta bari mu batumye abantu bahunga bari mu batumye abantu mushyantahe Aimé Pascal abantu bagize kudeta kenshi bariko barabazwa abantu bariko baridigemvya ntimushira muri rusange muvuge ko bariko baragira kudeta ubandanye ariko ivyo mu vyihorere. Ego murantunga kubera nawe ari mu bateye akamo iyi migumuko mugabo ntatuze ku muntu azihoze mugabo tugatangazwa n'iyo mvugo y'uwo muntu ari n'umukandida agomba kuzokwitoza rikabwira abantu ko bofata ibibando ariko twebwe turahaye kaze aba barundi bene wacu kaze mbere tukaha kaze abari mu Rwanda muri Kongo na Tanzania yuko boza baze twubake turafite amatora azoba mu masomeni abiri baze batore nimba bakeneye ko ibintu ko byohinduka niwo mwanya yuko baza hanyuma bakabihindura baze twubake turabakunda twese turi hano ntihagire umuntu yumva ngo hari intera hamwe iyo ni yamvuga agomba ngo aduteranye n'abanyarwanda u Rwanda rudutere cyangwa ngo bashavure ngo turabitse intera hamwe ni yamvuga afise nta ntera hamwe kandi twebwe turafise abantu banikwiye banishoboye sinumva igituma leta yosembera iryo zina mozi ko ryavuze ikiri Rwanda navuze ngo intera hamwe abashaka gusomuza cyangwa imbere nta ntera hamwe zirahanye iwacu n'uwo mubaza ati vuga nimwe azi yaronka reka imbere zibaza ko ateye ubwoba kandi ko anatangazije kandi aranateye isoni reka imbere gutandukira ca kibazo cerekeye umutekano muke n'inkoho zasana nashaka mpe akanya Maître Rufikiri Isidore agire ico avuze kubishikirijwe n'umushirantahe cane cane wa mbere Christophe Muhira avuga ko badakwiye kwitiranya imbonera kure n'interahamwe ariko rero sinarinzi yuko tuza kuganira n'abantu b'abatukanyi urumva izi mbonerakure byo n'interahamwe ngira ngo ni uko abantu benshi mw'izi Burundi bamenyereye gutera ubwoba abantu bababuza gutumbereza ukuri ngaha mu Burundi kuva ingorane zitangura interahamwe zaravuzwe izamikwa ama-uniforme y'igisoda zaravuzwe izamikwa igipolisi zaravuzwe izindi zarafashwe sinumva n'igituma abantu bahuka kubigaruka ko ngo harimo ikibazo muri ivyo ariko icyo nagomba kugaruka ko nishe uwo muntu yitwa Pascal Nduwimana ngira n'amajambo bamuterereye kuvuga ngaha je sinumva ubwa mbere hoho atangura besha mbere abantu ntibakigira n'isoni zo kubesha umurango ugaragara mu bantu ko atari we wenyine yanyumvise
wumvise mvuga ngo nibafate ibiti n'amabuye ngo bagwanye leta leta siyo iri kirisha ariko yisha abantu bari muri leta cyangwa bitwaza leta woyigwanya uyitera amabuye gute? nje navuze yuko abarundi bakwiye kwegera uburundi n'abahunze bakomeye bakagaruka hanyuma bagakingira uburundi bari muri bwo ufata ubuhiri n'amabuye ugwanya uwuguteye nta kibi na kimwe kirimwo. niyo aba yibaza yuko kizira yuko umuntu yitabara sinzi izo bintu yabyigisha nk'abisomeye nta tegeko na rimwe ryo ku isi ry'abantu ribuza umuntu kwikingira. rero mpamagarira abarundi bose bo mu bwoko bwose bo mu migambwe yose bo mu madini yose yuko bategereza kwikingira umwe wese ahari akongera agakingira uburundi bwiwe. niyo mesaje ntanga kandi niyo nama ntanga ntaze rero kudendekanya ibinyoma. reka dutandukire ikindi kibazo ariko adendekanya ibinyoma abantu bose bumva ngo ari n'ibyo ariko arantera ubwoba. ntawe untera ubwoba kuko ibyo byo gutera ubwoba ndabirengeje ntega ubwoba n'ukuri gusa naho ibindi ngo bizohera iyo biheriwe nta muntu ashobora gukangisha ubundi urupfu kuko twese turapfa guhera umuntu uba yitwa mukuru wa mbere twese turapfa ntihagire umuntu ashobora gukangisha ubundi urupfu twese turapfa turabantu. twe twifuza yuko atanu umwe yopfa twifuza ko twese twotekana umwe wese agakingirwa aho abaye akidegenza nta rindi jambo navuze. reka nsubire kubibutsa abashinga nawe turi kumwe mfungwa kubera ko ndi umugabo ko mvugisha ukuri abamfunga n'abatinya ukuri kandi nta na rimwe nigeze ntabatsinda nawe ndabatsinda igihe cyose. reka ndabibutse abashinga nawe turi kumwe ko muriko mwampa inyishu mwumpa umunota umwe ntimurenze muzoba mukoze cyane gose. imbere yuko dutandukira ca kibazo ariko na Christophe Muhire nashaka mu gice ico kibazo c'imbonera kure c'intera hamwe mwaracumvise Christophe Muhire mwaracumvise mbega aho mu Rwanda mu cumva gute mwebwe? urebye imbonera kure ikintu cyantangaje nuko nkuko nabivuze dusanzwe yewe ubwanjye sanzwe nzi ko imbonerakure naranabyiboneye n'amaso yanjye kuva 2011 ko zimwe muri zo zari zifite imbunda ariko kuva 2011 kugeza ubu ngubu 2015 nta murundi bigeze ahunga imbonerakure kandi abizi neza ko zifite imbunda. icyaje kuntangaza rero iki kibazo cy'imbonerakure 2015 nyuma y'imyaka 4 yose yewe mbizi ko zifite imbunda narabibonye atari ibanga abantu batangira guhunga nyuma y'imyaka 4. bisobanuye ko harimo uruhare rw'abanyepolitike harimo n'imvugo nk'izi zo kuvuga ngo harimo n'interahamwe kuko ibi ni ibintu byo kwitondera cyane. interahamwe n'abantu basize bakoze jenoside mu Rwanda bashakishwa hirya no hino ku isi kugira ngo bafatwe bashyikirizwe inkiko. ntabwo rero dutekereza ko hari umuperezida w'igihugu wakwifashisha abantu nk'aba ngaba. twebwe rero izo mvugo nk'izo tukazibona ko ari imvugo zo gushaka gukururira u Rwanda mu bibazo biri i Burundi, gushyiraho puresha kugira ngo u Rwanda rube rwahubuka rukivanga mu bibazo by'abarundi bikivanga mu bibazo by'uburundi kuko ababivuze mu gihe cyose batarerekana ibimenyetso yewe mbifata ko ari uburyo bwo gushaka gukururira abaturanyi mu bibazo by'i Burundi. nkatekereza ko waba yibeshya ko u Rwanda rwinjiye ruje gushaka interahamwe nk'uko babivuga ruhubutse rukinjira muri iki kibazo. abo babivuga abanyepolitike b'abarundi ntibatekereze ko ari bw'ibintu byakoroha ari bw'ibintu byaba byiza kuko yewe ntekereza ko ibintu byaba bibaye bibi cyane kurusha uko babitekereza. ego mereka n'ubu dutandukanye cya kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko twabivuze muri iyi minsi hari inkoho za sana ugasanga barundi bariko baragwa mu mporero ariko imbere yuko n'ubundi dutandukira ico kibazo turafise umunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika. Patrick mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Murafise ikibazo? Yego ndafise ikibazo, nashaka ikibazo canje mpere kuri Christophe Muhire. Yashikiriza ijambo aravuga yuko abantu bose bahunga yaje arumva yuko bavuga bati twumvise yuko
hariho imbonerakure zifite inkoho mugabo batabibonye nanjye gaca mvuga nti nk'ubu nk'umunyagihugu yoba aba kumutakura hamwe yota akomoka agahunga yoba ahunze busema nkamubaza ari ikibazo afite nkamazanye we kugira ngo yemere neza yuko umuntu yahunze koko afite ikimuhunganye yohunga byoba byamaze kuba byagenze gute hama ikindi kibazo afise nashaka kukibaza uwo Pascal nashaka kumubaza yarabonye iyo CNDD-FDD avamwo igihe yatangura ingwano yoba yatanguye ifise inguvu yahedanije hama ikindi kibazo nashaka kukibaza Maître Isidore nashaka kumubaza ikintu baba bariko barakora kuko aho ibintu byaba bigeze ubu ikintu nyamukuru yobwira abarundi baba bariko barakora urakoze cyane rwose ikibazo cya mbere ni cya Christophe akaba kumutakura Christophe wo kwibutsa nuko hagize iminsi habera ingwano canke eka usanga abapolisi batana mu mitwe n'aba muri iyo ntara ico kibazo cyuko mwavuze ko abahunga kenshi bahunze kubera amakuru bumva nashaka mu muhe umuco kuri ico kibazo Christophe murakoze cyane Patrick ndagushimiye gusa nashaka gusaba iyo utanga urugero rw'ibyabaye ejo ukabihuza n'ibintu bimaze amezi abiri wakagombye kubanza ukagereranya ukareba amakuru circonstance abantu bahunze muri icyo gihe n'izo abangaho ku mutakuru urimo uvuga ni ibintu bihabanye cyane binatandukanye nakwibutsa nimba warabyibagiwe Patrick abarundi batangiye guhunga bumvise habaye kongere ya CNDD-FDD perezida kongere yemeje ko perezida Nkurunziza azongera kwiyamamaza aho niho hatangiye abantu guhunga muri za motise bavuga ngo babanze bambura imbonerakure intwaro kandi izo ntwaro barimo bahunga 2015 yewe sindi umurundi ariko kuva 2011 niboneye imbonerakure zifite inkoho ntibazihunga icyo gihe baza kuzihunga ari uko haje icyo kibazo cya manda ya gatatu ikindi kandi Patrick yakagombye kumenya ni uko iki kintu cyo gukururira abantu mu buhunzi nacyo gikoreshwa mu ntwaro za politiki ntabwo ari buriya abanyapolitike hari abungukira mu guhunga kw'abaturage kimwe n'uko muri Afurika cyangwa hano mu biyaga bigari aho turimo hari n'abungukira mu gihe hapfuye abantu hari abanyepolitike baba biteguye kurekipera iyo situwasiyo kugira ngo bayungukiremo ibyo rero nibyo yewe namagana kuvuga ko abanyepolitike bashobora gukururira abantu mu buhunzi bakoresheje za propaganda bakoresheje ibihuha bakoresheje n'ibindi byose bishoboka kugira ngo babashe kubikoresha ubu buhunzi bw'abaturage bubashe gukoreshwa nk'iturufu rya politiki amahanga yateraga inkunga n'amahanga ibihugu by'inshuti n'ibituranyi bivuga ati byacitse dore abantu bose bahunze dore igihugu gisigaye ari aheruheru n'inzu zatora bitewe n'abanyepolitike wabara ku ntoki z'ikiganza ibyo namagana naho ibyabaye mutakura rwose birababaje uwahunga sinavuze ko wahunga yabonye ibya mutakura ntabwo nigeze mvuga ko nta shingiro yaba afite ariko yewe wabona avuze ni abo ba mbere bahunze bakimara kumva ngo CNDD yemeje Peter Nkurunziza ikindi kibazo mushenahe Patrick yabajije Aimé Pascal ikibazo kivuga ko igihe CNDD-FDD yatangura kugwana ingufu yari ifise ico kibazo mwacumvise mushenahe Aimé Pascal inyishu mu kanya gatoyi umunota umwe maze no kubesha bavuze ngo mu mugambwe mvamo ngo wa CNDD-FDD yewe nta mugambwe ndimwo jewe ndi muri Ministère Africain de Compassion nta mugambwe numwe ndimwo hanyuma avuze ngo inguvu ngo CNDD ngo FDD ngo yatanguje ngo nizo ngo yasozereye ishise niyumvira ko ari karafise ni nk'ivyumviro gwana kuko burya intambara uzirikana ngo wayitanguje ukwihera ntubimenya rero uyonye ari mu bahendwa ngo baje mu kiroberi nagira ndakwarire yuko yaba na CNDD yaba leta ko atawarutsinze numwe ntihagire rero uwo kwihenda ngo batanguranye ngo vy'ikiroberi cyangwa ngo by'ukugwanya leta ngo bazoyitsinda ikiriho nuko umuntu avuga ati tuyage akumva gatahura nayo ni watangurana izo nkomezi zawe canke ni ushobora kuzorutangura kandi ntabwo turiko uzonarutsinda
byiza mbona ko mwotenyenya ko mwokubaha kandi ko mwokwitonda. Hanyuma hariho ikindi nari ngomba muhe akanya gatoya cyane, uyo Rufikiri ariko aravuga uko kuntu ngira ngo abatamuzi ari mu bazokwitoza hinge untenyenye, ari mu bazokwitoza, ari mu bafise kandi na ya komini imwe atabanywanyi afise. Iyo mvuga afise rero ni yakabonge ni yakababaro kuko ataco azohanoba. Murakoze. Reka ikibazo ca gatatu ni ca Maître Isidore Rufikiri, ikibazo kivuga ikintu muba muriko murakora muri iki gihe. Umushana Patrick ashaka kumenya ikintu mutangariza abarundi. Ego ariko umenyesha makuru ugerageze gusubiza hasi umuntu. Leo umuntu agira akabonge kimwe ataragiye kwavuga nazobaronka nogira akabonge guteka bataranyima amajwi. Mubwire arihe kuvuga. Reka twese tubonera akanya rindira gatoyi Maître Isidore aha nashaka mfatire ngaho kugira ngo Muhire yavuze ati abahunze kubera kosho k'abanyapolitike. Jewe nta migambwe ndimwo, mugabo jewe aho ngeza kumenya no kumva ivy'i Burundi nta munyapolitike ndumva yararonse inyungu mu kubwira abantu ngo ni muhunge, bamwe bahungiye muri Tanzania, abandi bahungiye mu Rwanda, abandi muri Tanzania, muri Uganda. Ntabyo ndumva kandi ntabyo mbona. Ntidupfe kuvuga ibintu kubera ko ibishobisho by'izo dukunda canke by'izo twanka naco bimaze. Avuze ngo mu 2011 mu zifite intwaro ngo ariko ngo ntibahunze. None agomba kuvuga ko abahunze imyaka 3 canke 4 iheze bari mu makosa. Kireka yavuga ati yahageze mu 2015 canke 14 izo ntwaro batakizifise. Ati none ko atahunze bagifise intwaro bagahunga bakizifise. None agomba kuvuga yuko igihe aba bantu bahunga imbonera kure nyene izo mbonera kure atantwaro zari zigifise canke zitari zikibwira abantu ko bizobamesa mugani w'ivyo bavuga bene kubivuga. Christophe ndaza kuguha akanya gato. Ngivyo tuvuga ngo nugushaka ngo gukwegera mu Rwanda mu bibazo by'u Burundi. Ndibaza ko u Rwanda ari ikintu mekanike bakwegera mu bintu kubera ko turiho turavuga amajambo ngaha. U Rwanda nibwo babona ko bikenewe gukurikirana interahamwe ruzozikurikirana n'atari mu Burundi rurazikurikirana. Bibaza ko ari twe tugomora u Rwanda ngo bize guhiga interahamwe mu Burundi. Twe tugowe n'iziri mu Burundi yaramiye umutekano wacu, ntitugowe n'ingene u Rwanda govuga yuko ruza kuzikurikirana canke ntiruzikurikirane. Dufatanye ibintu n'ibindi. Hanyuma Patrick yavuze ati none mwebwe ubu mubona mwobwirika abarundi. Je ikintu mbwira abarundi ndagisubiyemwo, abarundi bari mu mahanga uretse abana n'impinja nibatahe mu Burundi bagumize umutima mu nda baje hamwe n'abandi, nihagira igishikira Burundi ciza bacakira hamwe n'abandi, nihagira ingwano tujamwo canke ingorane tujamwo bazifatanya hamwe n'abandi. Uburundi buzotabarwa n'abarundi bonyene. Niko nama mvuga no ndabisubiyemwo. Abo ihigira kabiri ku barundi basanzwe bari ngaha, je ndabasaba yuko aho bari hose ku misozi mu makartier bofatana mu nda mu bwoko bwabo bwose mu migambwe yabo yose, bamenye yuko imbere yuko abanyamigambwe abanyabwoko kanaka ari abarundi baje hamwe bafatane mu nda bagwanire hamwe batabarane nta kindi. Nawe nsabye ngo aje gutanguza ingwano, ndabasabye yuko boba nzirumbanje, nta muntu n'umwe atarekuye ku isi kwivuna igihe umwansi canke inkozi y'ikibi imuteye. Nizo kandi ntihagire umuntu asubira kwivugisha ibijambo vy'ikimirita kitari co avuga amakosa. Jewe naho mpagaze kandi simpinduka, nuko mpagaze niryo jambo mvuga. Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730.
ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 10,000